ntabwo rega mba ngwanya n'amavyuzi ahubwo ngwanya kuyiringira kuyagira everything kuyagira buri kimwe ubumenyi kubera ko nta dushobora ku expectinga kubaka etage kabisa tudafise aba engineer kandi nibaza ko atamu engineer yabivukanya turacakeneye ubumenyi buri advanced buri advanced hama nyuma y'ubumenyi ubumenyi nibwo buvamwo byose kuko iyo ufise ubumenyi ushangura kubona nubwo buryo bwo kwinvestisa kuko production ni gisata ukwacu ugomba kwiga ikintu cyitwa production kuba production ni uburyo ushobora kuinvestinga no gukora business ibyo byose rero soko ntushobora kuyimenya nta hantiri iri mu bumenyi iri mu kumenya ngo bigenda uko isaba iki hakenewe ibi parce que nageze gukorera ni none nkuba Netflix basi Netflix nyine arakuntu tukavuga ko oroshe mugabo jewe nzi carico mba numva ntotinyoka kuvuga ico kintu kubera ko ama terms and conditions zao cyangwa criteria zabo uza gusanga atari zo dukoresha uza gusanga twe dukora amafilme ari commercial narabikore ugasanga bo mugabo baba bashaka amafilme ari art commercial uvuga ngo ari mu kamis akongera akabamwo iyo intuzenye ya art hanyuma bagaca bakenera something like ukaza gusanga bakwexija la couleur ya film bakakwexija quality ya sound uza kubufise n'igikoresho ukoresha bakaza kukwexija ururimi ariko ukaza gusanga turiko dukora mu zindi misi cha kirundi none se urumva kirundi cyo hinduka gute hataje ubumenyi English irazi na mu pastor ndabona senga kubwira ngeje uzovyuka uzica wongereza cyangwa igifaransa razireti kiniduha umutekano n'impapuro none wewe ko wize baguhemvye aco mbona ni igipapuro je diplome yanje ndashize muri Valeri ico gipapuro impression urupapuro Kayumbi 10 primaire secondaire kwiga kaminuza kubita amasirabisi ku rupapuro rwa dini urasobanura ko leta na amafaranga itanga iduha opportunity zo guhiga amafaranga ahubwo idukeneye amahera kuruta uko yo yaduha ahubwo dukorera uteze imbere igihugu nese n'uwo mukomeresi leta yahaye amahera amasoko ya leta abari meza kuruta amasoko y'abaprive umuntu wa mbere se amafaranga umuntu ari muri government no nuwikorera ivyiwe sobanura rero twe ntabwo ari kibazo ca government utugomba kubyikorera rega government ntabyizi Chenda zisone excellence ntazi ngene ba producer fira kandi si priority ado muteka hanyuma bagashaka duhimpusha ibisigaye tugomba kwimenya ariko none ntaca guhaye nta mutekano yaguhaye ahubwo kubisera impapuro none hoti igihugu ngiki kirimwe amahoro nta ukurasa ntaki chapakazi sa unataka nini tena ikibazo ahubwo uwo muvyi avuga ati ahubwo mfise ivyana by'ibicu ko bihaye umutekano ibipapuro bikaba bihari babuzwa niki ese sinavuye ngaha ayi Burundi nkaja Uganda nkazitembera for that so ubumenyi buri ahantu hose ahubwo ubushake bwo kubuhiga dayero ubumenyi no muri telefone buriyo ahubwo ubushake bwo kubona kari cyo kibazo ufise that's where the problem is hama no kwiyegereza rero abantu uzi ko babufise no kuvuga ngo hari ukuntu abakinyi ba filme hano twashatse kugira ikintu kimeze nka solidarity ariko itagamije guteza imbere igamije kurira ni mudufashe igisata gitera imbere hoko gwiki twiga ivyokogwa nukoroga ivyo rero je niyumbajije ngo ubona hoko gwiki mbambona ico kibazo ntakwiye kucishura muri hokogwa numbwira umumenyi uhita umenya icyo wokora so ubumenyi it's everything kama tugire n'ubumwe ubumwe atari bwa bundi nakubarira bwa bundi bwo mukagwi ubumwe ugamije ngo dukora imigambi je nawe turakundana dufise ubumwe uzi impamvu mugabo si superunyo kumunsi no kwenda ngo dikarankunda ne hano wambere ikirofu dikankunda nuko ndi umu artiste akaba ari ki mu journaliste exactly nakazi no bumwe buduhuje nkumbaye je ntakiri umustar nana makuru ya Liberty dushikorana n'abagezweho ako kantu niko ibi rero nivyo je nshaka urabona ko naje nkakora promotion y'ivyo nkora nawe ugakora iteza imbere ikinyamakuru cyawe this is what I want Capital Center, where hard work pays off. Ndabona mukice cyane aho muri kompane zine zisi nizera yuko mumeze neza abakunzi ba Capital Center ni muri kakazi twiyemeje ko kurabira hamwe ibikorwa uburyo bimeze cyane tukashikira bamwe mu banyengabe canke abantu bafise ico bamaze canke bafise ubumenyi mwa bino bintu kugira batuvungurire ko kubumenyi tubandanye duhiga ico tuma ino sinema y'u Burundi itera imbere uno munsi miriwe mpishije uno n'umucoach ni umwigisha
n'umuntu munini yagutse muri cinema afise ubumenyi bwinshi mvuze ngo umuntu amuvuge bwoca bukira ariko mwumve yuko umuntu tuba twahuye afise ijambo rinini muri ino industry yitwa Nsolo the Hero niryo benshi bamenye ariko kandi amazina yandi ni Iradukunda Libert uno munsi yamaze guhabwa n'akantu ka The Movie Machine bitewe n'uburyo ariko arahingura akaba kubita amafilms umunsi ku munsi niwe twakiriye musaza turakwakiriye cyane urakoze cyane hari undi ni Diko ego nako wahinduye introduction kusiga ari umwana mwiza wigize Jean usanga ndayikoze nka abantu bavuga ngo kasa munani ngo kanciye kaguciye kasa munani mbo sinzi nimba bakomuga ariko wosanga ari ayo masaha ariko ni ukunyenya nategereza kuba ewa je nzereza mwana nzereza cyane ashibira ibana n'abantu benshi n'abantu benshi abandi barumva ngo bashimira Imana n'abantu bake we ni benshi ni benshi kubera amaviews bari menshi ese umushimye abantu bake uzosura kubira Imana ishimwe ko no munsi nawe uzigaye yakundi ariko ntabwo wigeze yanka guhagaza akantu kavango nimba umuntu yaba ariko arakora ari abaviews zonyene yo bari mutoya mu kazi exactly ntabwo rega mbamba ngwanya n'amaviews ahubwo ngwanya kuyiringira kuyagira everything kuyagira buri kimwe wow novuga ngo ni ibintu tuba tugiriwe ufise n'akazi kenshi tunakuronsa bigoranye ariko iminota dufise turaza kuyikoresha ukwiri tumaranye iminsi ibintu byo kuvanga bakogwa iki kugira abakinyi bisununure bakogwa iki kugira abari muri filime badandaze yamaraje reka ndabikubaze mwabuno buryo kumbure abayashe badukurikiranye ntibabura ikintu biga biciye muri kino kiganiro uno munsi umuntu afise inyota yuko yotera imbere ari mu gisata ca sinema y'u Burundi yokora iki hanyuma uwo muntu uze kubifatanya n'ikintu kivango industry muri rusange naye ma fact canke udu tips wosigira abantu bogendera ko kugira ntituzogume hahandi tubone igisata carageze kure natwe ino industry yacu itangire guhiganirwa amasoko n'izindi nyinshi zateye imbere rimwe ubumenyi ega je simpindura akantu kubumenye wama wakavuze kabisa kanzo ukavuga kugeza igihe muzokumva ko kino kintu mwacumvise ubumenyi attitude mindset knowledge skills ubumenyi kubera ko nta dushobora ku expectinga kubaka etage kabisa tudafise aba engineer ako kan nibyo rashoboka no way atanu umuntu aza gupima ati ino kugira nti haza amatafari haza amarangi haza ibi byose imisenyi ataba engineer kandi nibaza ko atamu engineer yabivukanya hari oya nibyo uravyiga aragenda kabisa rero turacakeneye ubumenyi buri advanced hama nyuma y'ubumenyi ubumenyi nibwo buvamwo byose kuko iyo ufise ubumenyi ushangura kubona nubwo buryo bwo kwinvestisa kuko production ni gisata ukwacu ugomba kwiga ikintu cyitwa production kuba production ni uburyo ushobora kuinvestinga no gukora business ya ino manera ndavuge mwe way yo guproducinga ama product cyangwa les œuvres hanyuma ugashobora kuzidandaza ibyo byose rero isoko ntushobora kuyimenya nta hantiri iri mu bumenyi iri mu kumenya ngo bigenda uko isabiki hakenewe ibi parce que nageze ukubarira ni none nkuba Netflix basi Netflix nyine arakuntu tukavuga ko oroshe mugabo jewe nzi carico muraza mbango bana mva numva ntona ubwo ngo ni Netflix mva numva ntotinyoka kuvuga ico kintu kubera ko ama terms and conditions zao cyangwa nuze criteria zabo uza gusanga atari zo dukoresha uza gusanga twe dukora amafilme ari commercial narabikore ugasanga bo mugabo baba bashaka amafilme ari arti commercial uvuga ngo ari mu kamis akongera akabamwo iyo intuzenye ya art hanyuma bagaca bakenera something like umva wavuze ku masoko ndakubwira nanje ku masoko nyene sometimes iterambere riva ku isoko ukaza gusanga bako exige la couleur ya film parce que ici umuntu wese ashaka ko couleur ukabyumva bakako exige quality ya sound uza ku office n'igikoresho ukoresha bakaza kuko exige ururimi ariko ukaza gusanga turiko dukora mu zindi misi ni cha kirundi none se urumva kirundi cyo hinduka gute hataje ubumenyi oya English irazi na mu pastor ndabona senga kubwira ngeje uzovyuka uzica wongereza cyangwa igifaransa ariko rero nigeze kumva nibaza ngo arakabije avuga ngo uburyo yajyamye ngo atazi no kuvuga bonjour ngo buca kubera gusenga n'ingabire Imana imuhaye ngo baki ya didibuza igifaransa
ariko rero niba byo byaranashitse reka ndavyemera ariko izo kandi zingahe ninke Dera ko neza kudidibuzane kwako numva nsoro yavuze ngo je vais bien ukagafata uko ukagenda uterateranye ko tuntu ariko kuba kijongana ugasanga byogora ukamenya uko bakonjega verbe être no kuvuga ubumenyi c'est la base de tout c'est la base de tout twige uno mwuga sije n'iryo jambo ryo nyene mvuga kubera ko ivyo bindi byose muza kuvuga harakene baba no if we go to the school of movies we will understand what we need kuko si kibazo cy'amaherere hari banki tegira amafaranga banki bakubigwa bafite amafaranga yo kubahereza akira tora mera muje mukore but ni gute ukoresha amafaranga utazi ubugiza kuyakoresha muri na industry that's the problem amasoko dukeneye na amafaranga gusa yubakwa nayo masoko kandi amafaranga ariho but the problem is we are not ready to do those things because it is beyond our capacity. Ara abantu mushobora kuyaga situ aba cineast bano bivuga muri iyo mvugo ukumva bakwa kwidogera leta ko menga irabirengagiza nta kuboko ishiramwo uru ruhande nta gubona ko menga razireti kiniduha umutekano ni mpapuro ubundi wewe amafaranga itanga ubundi wewe ko wize baguhemvye kweka ira myaka yose baguhemvye iki wakuye mwiki aco mbona ni gipapuro ahubwo nyene nivyo bamuhaye urupapuro abo none muzi harizo njiruka ira diplome harizo nkiriko ndiruka je diplome yanje ndashize muri Valeri yisho gipapuro impression urupapuro kayo mbi 10 primaire secondaire kuja kaminuza kubita amasira bisi ku rupapuro rwa dini uratera inshinga urasubira ndasubira ndavyaro amajoro n'amajoro urupapuro donc rujya rupapuro none ruza kugirira agaciro bisobanura ko leta na mafaranga itanga iduha opportunity zo guhiga amafaranga ahubwo idukeneye mw'amahera kuruta uko yo yaduha ahubwo dukore duteze imbere igihugu nese n'uwo mukomeresi leta yahaye amahera aya n'ingurane zica mu mabanki kwa cyangwa ugasanga hari kamakondisha vote nabikwereke amasoko ya leta abari meza kuruta amasoko y'aba privé amasoko ya leta benshi numva ngo nokorana ngo n'aba privé even Uganda hariyo abantu bari Uganda barazi isoko yitwa Owino Owino ni isoko rya leta irimeze nk'igikoni ugiye kuraba ibizimbe bindi bihari by'aba privé uriko bitegeye umuntu wa mbere afite amafaranga n'umureta umuntu ari muri government no nuwikorera ivyiwe sobanura retse ntabwo ari kibazo cya government utugomba kubyikorera rega government ntabyizi Chenda zisone excellence ntazingene ba producer fira oya arazi gusa yuko zihari mugabo noza kumugwanga urumva ari si priority oya kandi atari byajejwe priority ado muteka hanyuma bagashadu himpusha kabisa ibisigaye tugomba kwimenya kucumenga no kwigwana ko kandi leta ari kintu cyitwa ngo muvyeyi none warumva umuvyeyi none ntacaguhaye nta mutekano yaguhaye amugatira ariko aba yatanze umutekano ahubwo kubisera impapuro none hoti igihugu ngiki kirimo amahoro nta ukurasa ntaki chapa kazi sa unataka nini tena ikibazo ahubwo uwo muvyeyi avuga ati ahubwo mfise ivyana by'ibicuru ko nabihaye umutekano ibipapuro bikaba bihari babuzwa niki bisigura ngo nimba harana igisata kitaragera icyo birendere ku zindi mpande ni twebwe banyiracu twe tukirimo ubumenyi baburonderere hose nese sinavuye ngaha ai Burundi nkaja Uganda nkazitembera for that so ubumenyi buri ahantu hose ahubwo ubushake bwo kubuhiga dayero ubu bumenyi no muri telefone buriyo ahubwo ubushake bwo kubona kari cyo kibazo ufise that's where the problem is hama no kwiyegereza rero abantu uzi ko babufise urashaka kugira umugwi w'abantu vene mwese mufise ubumenyi buri proportionnel yego mwamwimvira ko motera imbere gutezanya imbere vyogora hatabaye gusumba sumbanya ngo agira abasumba no nkubwire kuvuze mwico kintu iyo ugendana n'abantu urusha ubumenyi no sema ko mudatera imbere wowe ukomeza kubika ijuju kuru
ni ukuvuga ngo hari ukuntu abakinyi ba filime hano twashatse kugira ikintu kimeze nka solidarite ariko solidarite itagamije guteza imbere igamije kurira ni mudufashe igisata gitera imbere hoko gwiki twiga ivyokogwa nukoroga nugucura nimba ivyo rero je niyombajije ngo ubona hoko gwiki mbona ico kibazo ntakwiye kucishura muri hokogwa numbwira umumenyi uhita umenya icyo wokora none se wewe uja kwiga ubu waruzi uri kurakora ibiganiro hano ukiri mu wa mbere primaire oya waruzi ko muri secondaire waruzi ko uzokora bino bintu muri secondaire gusa ntangiye watangiye kubona passion yego ariko waruzi neza ko uzokora mwino way ko ntiwaruzi interambere aho rizoba riri na YouTube se narinze kwizona nabo yes sir warabyumva ko ntiwaruzi aho uzaba biri ariko ubumenyi wubwira uronka nibwo bwakweretse ko ugomba gukora ibi wow so ubumenyi it's everything okay nibaza ko babyumvise kabisa turondera ubumenyi twige niho tuzogera kwihangira tugire n'ubumwe ubumwe atari bwa bundi nakubarira bwa bundi bwo mukagwi ko kuboroka oya ubumwe ugamije ngo dukora imigambi apana ngo wakogwa none inda bikore inde ni wenye hagiye hanumvikana kenshi mu mvugo zawe ugenda ukunda kugaruka no gufata abantu batandukanye urukundo n'ubumwe kugeza ubu abantu batarabitahura neza abantu bariko bafadikanije urugendo bavuze ati tugiranire urukundo hagati yacu n'abahisemwe tugiranire ubumwe biza gutandukanira iyo migwi ibiri je nawe turakundana jewe abenda shaje mbona tudakundana na ruhari ndiko urumva urukundo rurahari iyo background iriyo byihorera urumva dufise ubumwe uzimpamvu mugabo si nk'umunsi nokugenda ngo ndikarankunda niho ahantu wa mbere y'ikirofa ndikankunda nuko ndi umu artiste akaba ari ki mu journaliste exactly nakazi n'ubumwe buduhuje nkumbaye je ntakiri umustar nana makuru ya Liberty dushkorana n'abagezweho ako kantu niko ndamuze nara gutembera maybe bwo ari bundi bugenzi kwagiranye mu bindi ariko nk'ubusene kuba mpagaze hano oya ibi rero nivyo je nshaka urabona ko naje nkakora promotion y'ivyo nkora nawe ugakora iteza imbere ikinyamakuru cawe this is what I want this is what we need not to go out drink together take selfies take pictures intend the weddings, intend every baby shower, every what and what. No, that's inabwirisho cherekana unity dukora imigambi win-win. Win-win. Tera imbere ntera imbere. Cyo duteza imbere n'undi muntu. N'igihugu cyo gishikiye. That's what it is. Soze ndagushimira cyane kwanya waduhaye umwanya bari mu turega ibikorwa bibari byinshi. Wanzogaruka nabonye ko ndababishe. Nzogaruka it's a promise. Hanyuma abantu bamenye iki ku gikorwa gihari citwa Feruje. Feruje bamenye ko ariyo filme ya mbere ku isi kabisa. Kweli. Ku isi kandi nabivuze. Ibyo ubona bivuga rero kana bisubira. Kumengo shifata pause. Misende neko ndabyimvira man. Misenda bibi project ndabaza. Ku isi yanje. Ifilme y'abakore iri kirabikora. Nakurumva. Ndabyi ku isi yanje. Mu matware ngaba ako ni filme nziza by the way ndabashimira abayikurikirana n'abatarayikurikirana mwaracerewe ariko it's not too late so you can follow it wow arakoze cyane kabisa tugushimire kwa nyuma waduhaye murakoze Capital Center, where hard work pays off.